Ni ukuvuga uno munsi nimba papa wanje yankoreye ivyo bintu kandi ni ibintu bizwi cyane abantu baguma bikurikirana naho abantu baca bifata umengo sivyo nuko nyine abantu batandukanye ariko nije mfise umubabaro mfise rero ni mu gihe nari nzi neza ko mfise umugore kumbe umugore si umugore wanje ni mama wanje urazi kuryamana n'umuvyeyi wawe birateye agahinda cyane gushika naho ubu simfise nicyo novuga ariko gusa ni kwihangana kuko je ndibaza umugore je zorongo umugore mwiza kuko usanga imigisha yanje ntiragera kiragenda mubwira ikintu kimwe Bahebiyake amenye kubyara umugore wiwe ati ni umugore wiwe gute kuko jewe ujya ntibisigura ko nagiye kumubona bataramenya na Bahebiyake je namubonye bamaze kumenya na Bahebiyake yitwa ko umugore wa Bahebiyake sawa rero kuko ragenda bivuga ku bakare hose Bahebiyake bivanye n'ingorane umugore we yari afise nkuko asanzwe uzi ko je ndi umuganga yaraje kunyitura amaze kunyitura rero ndamubwiye ati mwana ndabikora yari akinyemera si ubuho ariko arangwanya guma ngwanya yari akinyemera anyemera avuga ati papa arashoboye nkuko nyene arabizi n'uno munsi nakanya ndashoboye sivyo bivanye ni naho ngarukiriza sawa rero maze kumufasha ego hari mu bipimo bimwe usanga tubarire wamufashije ubwoko nyabaki bw'imfashanyo kuvyara cyari ikibazo kuvyara cyari ikibazo wafashije ndi Sali bakunzi ba Inyishu Media bakunzi ba Ntareji murakomeye mumeze neza twe turakomeye cyane nkuko mubona ngaha anyi kuri uno munsi na ronse abatumire banje babiri ndi kumwe na CEO wanje ndi kumwe kandi na papa wiwe ndazi aba bantu nimwaheruka kubabona cyane bari kumwe batuje rero urabona turi ngaha anya ahantu twagiye ahantu twikitsa akazuba kuko izuba ryo mu gisagara rirakomeye cyane rero ndi kumwe nabo have mpere kuri mutama ngaha anye mutama bandarasi ndamuramutse amahoro muze namahoro ntari urakomeye ko ndashima uko biri kose ego je ndabona mukamara ndamuramukije rijyaringa Beni na pension mbote uza bien angana zalaki hawa papa so rero ga aye umutama wacu urumva n'abaziringara arabakubita mwiringara arabakwakwanya hose kuko n'umutama yatembereye henshi cyane azi ibintu byinshi cyane kandi ngaha anye kurundi ruhande bw'ububamfu ndabona umuhungu wiwe kandi dusanzwe twumva ya migani bavuga ati tifizi y'intama itendera nkase nawe nyene have tumuramutse tumuhe mwiriwe aturamukiriza n'abakunzi ba Inyishu Media amahoro mze bana safi kabisa tumaze neza cyane turashimira iteka urakomeye cyane Bahebiyake kuri uno munsi wicaranye na so wawe ibintu bitari bimenyerewe cyane ko mukunze kuba mwicarana wiyumva gute mbona ibisanzwe uno munsi naje mbose discipline ko muri no minsi nsanze mfise ibibazo byanje kabisa kandi ndibaza namwe bwenyene mugwa mubibona no kuri biro simeze neza mbo amasozi y'umugabo atembaja mu nda mazi imisi amasozi yanje ndayagendanye mu mufuko so bakoze yagiye Media amasozi ya boss wacu manager X-Ray Bam avuze ati amasozi yiwe amazi imisi yagendana mu mufuko aho onye turaza kuhagaruka ave tuje kuri mutama banderasi avuze ati uno munsi yaje afise discipline gute mze Turazi gituma nabwiye ko aje afise discipline yagiye telefona kumwaramutse papa ati namahoro ati je ndifuza kukuramutsa ngo murakomeye no ndabati ngo turakomeye hego munyuma ati burya rero ndenda gukeneye canabwiye ati je nsanga nani bereye nyine handi urabona ko ndifatira kaji so umutama uvuze ati yagutelefonye tamahoro papa none ko wavuze yarafise discipline mu kindi gihe
wovuga ko ataravise discipline na mwe discipline byari bimeze gute? mu kindi gihe dore ntumwa wayibonye araza agira agashika ntera amajambo antera rwaserera ariko no munsi ndabura ko no munsi ameze neza sinzi byamubaye ko ndagushimire cyane buzama banderasi ku makuru utubariye. So ari kandi ngaha ku rundi ruhande avuze ati amosozi yiwe ntagitemba aja mu nda nk'uko abandi bagabo dusanzwe tubiza amosozi y'umugabo atemba aja mu nda, tamosozi yiwe ahubwo ayagira mu mufuko gushikiza isaha. None woba watewe amosozi niki ukagira mu mufuko aho yotibuka akamanuka mu maso ukayagendana mu mufuko, wahuye n'ikibazo nyabaki nyakuba? Mboje ikibazo canje abantu bamaze igihe amezi arenga 7 baguma bayikurikirana. Nukuvuga safi boss. Nukuvuga uno munsi nimba papa wanje yankoreye ivyo bintu kandi ni ibintu bizwi cyane abantu baguma bikurikirana. Naho abantu baca bifata umengo sivyo nuko nyine abantu batandukanye ariko nije mfise umubabaro mfise rero ni mu gihe nari nzi neza ko mfise umugore, kumbe umugore si umugore wanje ni mama wanje. Urazi kuryamana n'umuvyeyi wawe birateye agahinda cyane gushika naho ubu simfise nicyo novuga ariko gusa ni kwihangana kuko je ndibaza umugore je zorongo umugore mwiza kuko usanga imigisha yanje ntiragera. Uvuze ati wajyamanye n'umugore, umugore kumbure mwajyamanye nawe ntiwari uzi ko ari nyoko wawe, wari uzi ko ari umugore wawe, wamwifashisha nk'umugore ariko wagiye gusanga umwifashisha nk'aho ari nyoko wawe, bisigura nakamaramaza. Ne nyakuba ne nko muri ico gihe avuga ati we wari ufise umugore mu kuja kumuresha uwo mugore, wari uzi ko ari mama wawe canke wari uzi ko ari umugore wawe? Ni hatari mama yangu, ni hatari aho Jesse no bivuga ndabimare gusa nugo nyene nico kimwe n'ingene bakuru umuntu kure vuga ati uyu ndamwizeye neza ko atari uwundi muntu umukobwa naho niyumvira yuko ko ari umuntu wanje yarampemukiye, yarahindutse umuvyeyi wanje, yarahindutse mama wanje. Urumva aho rero nukuvuga sifise uko no bisigura ariko ni ibintu vyumvikana kuresha umukobwa nyene akiri isugi niko no bivuga mu misiri imbere ugaca wumva ngo ni mama wawe. Haje ni cyane na papa wanje wabiteye rero ni papa wanje, kumbure rero usanga jewe nikubise kuko abakobwa babayesko, usanga umukobwa yaranciye inyuma yavuze ati je ndagukunda, kumbe afise urukundo na papa wanje. Ivyo birabaho no mu mafilme baramubibona. Ego rero tugiriwe n'amahigwe 100%. So wawe bivugwa ko yarongoye umugore wawe akamugira uyiwe akitwa kwizina rya nyoko wawe, tugiriwe amahigwe nawe turi kumwe. Sinzi nawe ukuntu ico kintu yokivugako gute umuhungu arongora umugabo akaja nawe akamwifashisha umukazana wiwe? Ze probleme bo gusa jewe Bahebiyake iragenda mubwira ikintu kimwe. Bahebiyake amenye ko ari umugore wiwe, ati ni umugore wiwe gute? Kuko jewe ujya ntibisigura ko nagiye kumubona bataramenya na Bahebiyake. Je namubonye bamaze kumenya na Bahebiyake, yitwa ko ari umugore wa Bahebiyake. Sawa rero kuko ragenda bivuga kuba kare hose Bahebiyake bivanye n'ingorane umugore we yari afise, nkuko asanzwe uzi ko je ndi umuganga, yaraje kunyitura. Amaze kunyitura rero ndamubwira ati mwana ndabikora. Yari akinyemera si ubu ariko arangwanya aguma ngwanya, yari akinyemera anyemera avuga ati papa arashoboye nkuko nyene arabizi n'uno munsi nakanya ndashoboye, sivyo bivanye ni naho ngarukiriza. Sawa rero maze kumufasha ego hari mu bipimo bimwe usanga tubarire wamufashije ubwoko nyabaki bw'imfashanyo. Kuvyara cyari kibazo, kuvyara cyari kibazo. Wafashije ndi muri rusange nafashije wewe mfasha n'umugore wawe. Yewe umviza Jesse nari sanzwe ufise ikibazo cyo kutavyara, yarasanzwe afise ubugumba. Mu bisanzwe hari abantu usanga mu mico yiwabo ujya mugore wabo ugasanga hari ukuntu usanga korera ibintu ugasanga barashe gukora umuntu nk'umukobwa ejo ntazovyare canke ntazokunde canke ntazagire ibindi bintu bakamugira nyene ukuntu. Ariko rero maze kumuraba muri bya bipimo byanje
nkabona ingorane afise kumuvura byategezwa ko ndamuvura kugira namuvuye. Ego waramuvuye kuko yari umuhungu wawe, ariko ubwo bugwara wabubonye akiri muto canke wabubonye akuze? Ubwo bugwara ndi nabubona mu by'iwanje, narabubonye yabubanye akiri muto, yarabukuranye birarungurwa na Bahebiyake. Bahebiyake yamaze gushika Bahebiyake biranka kwa sama, biranka kwa iki. Bahebiyake yagira nawe nyene sino ndakubivuga cyane, arabizi byagiye biramushikira. Ariko rero murya mware ndiko ndamugirira umuti. Heko narawo. Okay, tubarire rero ubwoko bw'umuti wamuvugutiye uwo mudamu wa Bahebiyake kugeza aho aza guhinduka akaba nyina wa Bahebiyake. Nibaza ko kuba nyina wa Bahebiyake sico mbona yoshira imbere. Canke ni kakageso nyene tukuzi ko kuzura toragura abakobwa bari bo bose. Duheruka kubibona kwa Prince umuzana muri INYISHU Media. Ngo umukoreye umuti kugira aze. Jeno ko ari sanganya. Kuko hari ukuntu dusuzuma tukaraba ko umuntu bafise imikoshi cyangwa tundi tuntu twamusuzuma ugasanga yambuye impuzu. Bashani bose bakuri. Urumva ugasanga yambuye impuzu uriko uramusuzuma. Gusa hari igihe usanga wamaze kumusuzuma ukaca wumva nawe biraduze. Gusa hari igihe usanga uriko urasuzuma umuntu ugasanga ugaza gusanga umuti ni wewe muganga, ugasanga umuti ni wewe. Rero mba batiza ko ukoresha ubya muti wawe nyene wewe nyene ko ari umuti nyimvu ukora nyene nko ari wewe muti nyene. Urumva nyene ni nyene muco vyumva nyene ibintu byace bigera gushikara nk'izi saha uri umuntu w'umugabo ubujakaye nico gituma nashize muri wa mugani bavuga ati ifizi y'intama itendera nkase. None X-ray bam gushikiza isaha maze gusanga uwo mudamu warongoye ari nyoko wawe, wafashe ingingi yihe? Bo ingingo ndibaza benshi barakurikiranye nace ngende wabo kwa mama Sisiria, naramubwiye ikibazo gihari nk'umuvyeyi ntiyanahuye neza. Rero haciye iminsi niho ndamurondera papa, ndamubwira ati rero papa ingo tuyagice ikibazo cy'umugore, novuga ko ari umugore wanje basi. Ariko rero papa nawe nyene umuntu w'amanyanga avuga ati ngo urabona ngo ndiko ndakora ibintu akazi kaye byakazi kiyo koza Jesse ndagasupporting icambere. Ariko rero ikintu ubiriza ico gihe arakemera umuntari icyatumye rero je ndamurondera no munsi ngoma ndamusaba icambere yuko bimukunda afise akanya twojana muri Nyanzarake kwa mama Sisiria nkamubwira ijambo. Ayo majambo rero akomeye cyangwa amajambo je nifuza ko twoyagira kwa mama Sisiria ndi kumwe na papa wanje nayo sayandi naya icambere nuko no ndamubwira papa wanje novugaje imbere ya mama Sisiria avuga ati kuva no munsi mama Sisiria ubimenye ati jewe Bahebiyake nitukiri kumwe n'umwana wawe, umuntu afise umwana wawe ninde? Ni papa wanje. Ni kuko ejo niyahura n'ikibazo giki ibibazo kunkurikirana. Ico ni cambere. Ikindi naco nuko no ndamubwira papa wanje nawe nyene nawe iryo jambo nawe no nimubwira ubunyene ibintu byose nora ngize ndamuronderera ujya mwana canke amagarama niko novuga abimenye abinkureko inzu ibiki ujya mwana amasabune n'ibindi tanguleo abifaye nini abikurikirana. Sisiria ahari nimbaza kukurikirana video amenya ati Bahebiyake nagumye ndamurondera maze imisi ngahe hugaye sinzi ko bamaze kumutwara kure sinzi. Urumva papa sasa mzee usikie ico kitu bimeze uko nyene umviriza ntago ushobora kurimo uko wewe. Ariko wumvise amagarama yahora arihigwa na izo garama nibisanzwe kuko n'umwana nka Bahebiyake nyene n'umwana mu bandi none kubera kizoshobora gufasha umwana sibisanzwe sivyo. Ariko areke kugenda kuva ngo azogira kwagira wiwe ngo amubwire yuko ngo ari umugore wanje gute jewe kandi nuwo wanyumva ngo no musi ngo nafashe umwana ahuvuze umwana wanje ngo namurongoye ngo namushize impunzi wa ahuvuze uko wase kwambara kambaro kibara mu bisanzwe ko bajyo baribara ni ibara n'ubundi kuko ivyo bintu wakoze n'ubundi risanzwe ari ibara. Ahubwo rero akajya imboga akabigira kabizi kajya imboga karitse
wewe ushaka kuvuga yuko ivyo ushaka kuvuga ko nubashimishijwe n'ivyo Bahebiyake avuze sawa ko arivyo noba narifuza rega gushikiza isaha muzigo ni wako au nizije imyaka ariko ushaka kuvuga ikirundi cyo muri Angre cyo mu Bwongereza ndacumva cyo kirundi cyose ikirundi mvuze cyo ngaha abantu bamenyereye sawa ubisigura yuko rero noba ivyo nakoze vyose noba nari mfise intumbero yuko Bahebiyake mureka Sisiria bakamumpebera jewe bisigure ko umwana ahebeye se umugore yagiye wanje ico nikibaho sawa agasuzuguro Sisiria uyu namenye ko Sisiria umugore wiwe sawa hanyuma abandanya mukurikirana nivyiwe kumenya sawa ariko ni yaramuka mutaye Sisiria akantumbera kavuga ati papa je nukuri inzara iranyishe umwana aragwaye ibiki nibiki je ndazi neza ko muko munzi sinzobu muze usanzwe gushikiza isaha usanzwe ufise abana bangahe beti abana bangahe ufise abagore bangahe ataisa inaza kushinda Bahebiyake arivukana wenyene ku mugore wundi ufise uwundi mugore afise abandi bana bashani bose nabagore biwawe gushikiza isaha rero n'umugore w'umwana wiwawe waramwifashishije nawe agiye kuba umugore wawe ndababwiza ukuri nabwo ati nisanga Bahebiyake reka mwana wa Sisi ujya si umwana wanje mubimenye abakozi banyishu media we nyene yavyivugiye mwarabibonye bige bavuga ati ngo nakanya amaraso yanje Sisiria ujya si umwana wa umwana wa Sisiria si umwana wanje ujya ni petit frère wanje niko novuga byabaye byarabaye sasa ikiganiro kibe kirekire kameramani okupa kamera hama ibindi wamaze kuvyumva ndagusige nakajiganje kaheze hama ibikurikira wavyumvise oya reka nakwerekesha mwana wanje misi mtoto wako none vuga none uranyihakanye none wazanye ibi vyuma vyawe kugira ngo unyihakane imbere y'abantu waramuhemukiye muze waramuhemukiye jena muvyeyi w'igitandero w'igitandero nk'uyu ngo ni muvyeyi wanje na muvyeyi w'igitandero mfise jewe jewe sindi gitandero twumvikana jewe sindi gitandero sivyo waje tuyage ntaje duteranya amajambo waje duhanada ivyumvira gusa ico je n'umuhanura uriko uravyumva muhungu ico je n'umuhanura Bahebiyake je navuze ati nababwiye n'abakozi banyishu media nisangaye bibaye n'igipimo twakoresheje kuko umuntu twasanze afise ingorane muca muvyumva abantu bakunze muca mu ingorane yari afise isanganya ry'urukundo urumva turetse kuko je nta twigeze dukundana na bya Sisiria mwarakundanye reka nabwiye atatagira dukundana karabibonye reka ndababwiza ukuri kubera iki Bahebiyake navuge Bahebiyake uko bitagenda neza uko agiye kumuraba ko bitagenda neza kuvaho ndamuvuriye ko bitagenda neza agiye kuraba Sisiria uyu Bahebiyake avuga ati ngo je Sisiria ntigeze dukundana Sisiria namubonye bansaba ko ubufasha ndamuvura ko cyasanga namuvuje cyasanga nije nabaye umuti urumva arindi utanga umuturenze nkumbure niko mbonyesha mukuru mu bihinya zaje iriko ya mingi labda sijuwi arikini rero nizereye yuko ivyo bavyarashitse rero manamba kuko arazinaga umukobwa niwe cyangwa umugore niwe amenya se w'umwana ikibazo kihari gushikiza isaha umviriza muze sikia kwanza umviriza ikibazo gihari gushikiza isaha uriteguye kwakira umwana n'umugore nje kwakira umwana kwanza jya mwana n'umuzukuru n'umugore umwana wiwawe angezimisha kamera tu acha tu ujya n'umwana wanje Sisiria tureke ivyo bintu savenda gutwika ikidaje cyongera ko wavuga ugiye kanga kumeneka gushikiza isaha ufata Sisiria n'umukazana wawe umwana afise n'umuzukuru wawe ariko twibuke Sisiria yuko kuvuga yuko umwana atari wa Bahebiyake ari uwiwawe umva nakubwire ndagusubiriremo n'ubu uko byogenda kose amureka amuta Sisiria sinzomuta nurya mwana wiwe sinzomuta bakunzi banyishu media jenga anya nako ndayaga n'umuryango wo kwa Bandarasi n'umuhungu nase ashe ivyabo sinzi ukuntu bimeze ikiganiro giheza atanumwe ahuje n'uwundi umwe ngo umwana nuri uwundi na mwana n'uyu unye ndabakunda cyane mubandanye mudushigikira mukurikirana Inyishu Media.